nagize mwiriwe hama jewe ndi umudamu ndi muri Arabie Saoudite ukuri nashaka mumfashe muntabarize ndagwaye ndamerewe nabi none si ikigo candungitse sinaho nkorera banse kundungika basi ngo ntahe ndagwaye igitigu ndagwaye mfise umushono mu nda haranyishe none ngo bariko bashaka kunkorera operasiyo y'ino Saudiya nanje sinovyemera ko bangirira operasiyo y'ino Saudiya ukuri mumfashe muntabare nzoba mukoze ego ndafashwe nabi ndacanaguzwa nkubitaro twaravuyeyo ariko bashaka ngo mbandanye akazi kandi ntako nshobora ego umudamu nitwa Kaneza Francine naca mva mu kigo kiri mu Nyabugete gitwarwa n'umwarabu yitwa Adamu Muhammad umukorege wiwe ari nawe asafirisha yitwa Yamungu Faizi ikigo kiri mu Nyabugete citwa Erne Brands nukuri mumfashe muzoba mukoze nari maze amezi 6 ino Saudiya nkaba nsanzwe jewe mba mu Buterere i Bujumbura zone Buterere muri komine Ntahangwa. Ndakurambuje Francine mwihangane niko bimeze hanyuma ndanishimiye kubaza urabona uragwaye kandi uraremvye ubu none ngaho uri ku kazi uvuze ko baguma guhata ngo ukore urihata ugakora canke kubera ubugwaye ntukora na bukebuke hanyuma urageze kwaho kazi ryari tukora igihe kingana iki kuva ugwaye baraguhemba kuko nivyo navyo biratuma dutahura ubugwayi ufise canke uko bagufashe n'impamvu baguhatira gukora kuko hagiye usanga ugwaye mugabo ukaguma usaba umushahara abarabu rero iyo basaba umushahara nabo bashaka yuko ukora niyo mpamvu nshimye kubaza aho hageze ryari hanyuma wahembwe igihe kingana iki donc utaragwara amezi baguhemvye kuva ugwara baraguhemba bimeze gute hanyuma inyuma y'iki kibazo ndakubajije woba warabajije ibiro vyakurungitse biriya vyo mu Burundi kugira ngo bafatanye nabo ngaho muri Arabia bashiremo inguvu utahe kuko urumva ko banse kugutahana bakavuga ngo bakugirira operasiyo ngaho mbehoho ni kubera ikibazo kuba kugira operasiyo ngaho kandi bakuvuye ugakira hari ingorane ntiwaca ubandanya akazi ugira we ntiwaje kurondera ubuzima ikibazo kiri hehe gerageza unyishure utubazo twose ndakubajije hanyuma kumurisha no kubaza kandi kabazo urabona ko udashobora guhamagara niyo mpamvu nkoresheje audio nisunze nawe audio wandungikiye ego murakoze cyane hama jewe hano nahashitse itariki 18 z'ukwa gatandatu ntaragwara nukuri narakora neza kandi barampemba ariko ubu kwezi kose kugira guhere jewe ngwaye ariko anatanda yuko bantwara kwa muganga naramaze ikintu c'imisi ishika ku 10 ndiko ndakora ariko nkaguma mvuga ati jewe ndumva ko ngwaye merewe nabi baragura imiti y'ububabare nyene bitera vyiyongera mu nyuma ndababwira ati nyabuna jewe numva merewe nabi ico yakoze yaciye afata ivalize yifatira isafari aragenda
aho hari kwa Mungu w'indwi iheze. Kuwa mbere umwana w'umunyeshure arampamagara ndamukorera twafungura, arakuze, ndamubwira ati nukuri sinshobora guhagarara ntibikunda, aca ambwira ati sawa genda uryame, mvuye kw'ishuri je ndakwitwarira kwa muganga, turagenda, dushitse kwa muganga barantera iserumu kubera ukuntu nyene banambona bangiriye ama examen aruko babanje kuntera iserumu. Hama nyuma yaho muganga aramubwira ati uyu kubera ari wowe wamuzanye dukeneye mama wawe. Umwana atanga nimero ya telefone ya mama wiwe. Rero bariko baravugana bada kuvugana n'ama operation, umwana acaraza arambwira ati Francine ntusinzire, sinzi ico yari yumvise, ntusinzire, bavuze ko bagira bakugirire operation. Je rero nca ndakanguka ndavuga ati ivyo bintu ntibibaho, operation yino jewe Saudiya, abantu numvise nabonye kuma YouTube, kuma Facebook, abantu baguma basemerera bavuga yuko babakuramwo ibihimba bikomeye bakabashiramwo ivyaboze, gute jewe bongirira operation nticokunda. Hama umwana aca amatelefone mvugana nabo kuri ofisi yino. Uwino ni umurundikazi bamwita Karine, aca arambwira arambaza ati wewe umaze igihe kingana gute muri Saudiya? Ndamubwira amezi 6 agira kwire. Aca ambwira ati none wewe uremera ko bakugirira operation ya Saudiya? Ko ino aba bantu bino bameze ukuntu baza gukukuramwo ibindi bihimba bikomeye bakagushiramwo ivyaboze, uzoshika muhira uzomarira ko umuryango? Ndamubwira ati jewe nanje navyanse ntibikunda. Rero gushika ubu na nino saha baguma bavuga operation n'ubu mwanya tuvuye kwa muganga, umva baguma bashaka ko tuja kwa muganga. Jewe ico co kwa muganga ca operation na chance nababwiye ati nta mpamvu yo kungirira operation jewe ndino ni mundungike ntahe. Rero kubera ko bitagikunda ko nkora ubu ntibikunda, imisi ngahira heze ntariko ndakora, urumva ko mfiseyo igice c'ukwezi, ariko yandahiye arambwira neza yuko ntakoze uku kwezi ntazoba zifaranga na rimwe, kandi n'ugutaha bidakunda ko azondungika ngo ntahe, ntakoze ni ntene nicare no Saudiya, sinshobora gutaha mu Burundi ntigikunda. Ava yaho twaravuganye nabo muri ofisi bose, nararungitse n'umwana wiwanje kuko niwe yansinyiye, arababwira aravugana n'urya mwarabu atwara kijya kigo, aramubwira ati mama aratesekeye hariya, murabe ukuntu basi mwomugarukana. Yamubwiye ngo reka kungora, ntusubire kungora. Jewe twaravuganye nabo bose uko ari 3, narabavugishije bose barandahiye ngo ntigikunda, nintegerezwa kwirihira kugira ngo ntahe, ngo kubera amezi 3 ngo yarenganye, ngo ntigikunda ko bashobora kundihira. Sinzi rero ko ariko bitegekanijwe, ntavyo nzi. Iyo abantu gukorera ngaha kuri no ofisi yo ngaha baranjanyeyo, baruhiye kungarukana ngaha, avuze ngo sinshobora kuhaguma, ngo nta n'amatike bifitiye, ngo amafaranga ngo amatike yarazimvye. Nico gituma rero jewe naciye nkora iki, naciye ngira nti reka ntabaje bikire mu maguru masha, ninagwino baze bamenye icatumye ngwino. Ku bantu mukurikiye kino kiganiro, mu bibazo namubajije ko yaba afise icizere canke gushaka ko bamukorera operation ngaha mu iki gihugu nyene, nubwo mu ntango yari yavuze ko atahizeye, n'ubu ngaha kandi yaciye atwishura atwumvisha yuko amaze kubona amakuru acicikana ko yuko bashobora kukugira operation hanyuma bakagukuramo ibihimba, aravuga nk'ubu vy'Abarabu. Nta cizere ca bano bantu, nta cizere cabo,
abenshi bariko barataha bashikira guhambwa, nta cizere c'aba bantu nokwemera ko bangirira operasiyo ino ata muntu w'iwacu turi kumwe mu muryango, nticokunda. Jewe ndi umupfakazi ndeze abana 4 ndi umwe, nta mpamvu yuko noza gupfira ino, nofuma nja gupfira mu bana bakabona ati umuvyeyi wacu yarapfuye. Nicokunda. Nico gituma navyanse ko bangirira operasiyo y'ino Saudiya, ntigikunda. Ego abo kuri Maktaba iwacu barakizi. Nakwishuye nakubwiye ko twavuganye nabo kuri telefone y'umwana yanjanye kwa muganga, banambaza ngo uravyemera ko bayikugirira iyo operasiyo ya Saudiya? Nanje ndamwishura ndamubwira ati oyaye. Bukeye kabiri haheze iminsi 2 n'ubundi biranka ko nkora, twatashe twavuye mu bitaro duca turajana na databuja n'umukobwa wiwe turajana kuri Maktaba. Kuri Maktaba barambaza wewe gushika uno mwanya wewe ko wumva bidashoboka gukora wifuza iki? Abwira ati jewe unyaho bigeze akazi nagashaka kuko ndakeneye guhiga ubuzima bw'abana bw'umuryango, ariko k'umubiri wanse jewe nsaba gutaha. Bambwiye ngo gutaha genda ukorere itike wewe nyene, ukorere itike ry'iwawe hanyuma bazokutaburiza itike kuyo wakoreye. Hama kandi baca barambwira neza yuko ntashobora gusafiri ntagize ntakoreye itike. N'ubu mu gitondo muhira nta kindi bambwiye ko ntegerezwa gukorera amafaranga y'itike jewe nyene, ari jewe nzirihira itike. None iyo tike nzoyikura hehe? Je ntibigikunda ko nkora, ntibigikunda yuko jewe nkora, nta nguvu mfise, imbavu zirangya, mu nda haratonekara, ntibigikunda ko nkora. Mu kurangiza rero kino kiganiro tugiranye kigufi, ndagira nkubwire yuko iyo bigenze nk'uko uritura ambasaderi, uvuze ko wavuganye nabo kuri ofisi, uritura umu ambasaderi hanyuma ukamubwira ibibazo wagize, hanyuma nawe ukumva ibyo kwishura. Wowe waramwituye? Nimba waramwituye yakwishuye gute? Umu ambasaderi ntawe nzi, nari namye nsaba nimero ziwe. Umu ambasaderi ntawe nzi gushika uno mwanya, turavugana, ntabwo turavugana. Iyi nimero ndaguhaye rero ni ya ambasaderi aserukira abarundi muri Saudiya, yitwa Joel. Mwandikire umuhereze ibikuranga byose, wandike kumburuze kurenza ko n'akaudio gatoya, mugabo vyiza umwandikira kuko ari audio usanga ari zirezire zitugora gukumviriza. Umwandikire umubwire ikibazo cawe uko kimeze, ugerageze kwandika message zigufi mugabo zikubiyemwo ingorane ufise. Ikindi wongerako, ndiko nakubwira ibyo uza kumuha kugira ngo agufashe, kuko muri iyi minsi mu by'ukuri nta muntu yovuga ngo ntafasha abantu pe, arafasha abantu n'ukuri. Hanyuma uca umubwira ibibazo byose ufise wagize naho bigeze, wongere ko karanga muntu yawe canke no passport, ifoto ya passport, fotokopi ya passport yawe, canke umuhane n'akanimero k'aba boss bawe kugafise ni vyiza, umuhe akanimero ka boss wawe. Hanyuma ucumubwira n'amazina yawe, ibisigaye muraza kutubwira ivyo mwavuganye. Ikiganiro dukoranye rero nawe kigarukiye ngaha. Reka nshimira abantu mwariko muradukurikira mwese ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha. Iyi ni shene itabariza abantu bari mu byago, abamama, abakobwa bari mu by'abarabu. Murabona ko ari ingorane nyinshi muri ko murahura nazo. Twahisemo nyene gukora uruno rubuga rwa Daniel Mugisha kugira ngo tuze turabatabariza kuko mufite ingorane nyinshi.
n'ubundi rero afise ikintu agomba gutabaza, afise ingorane mwotwitura nta kibazo, twabagereza ijwi kure kw'isheni nyene. WhatsApp niyo +358 46 58 guteranya 358 46 hano nta komantere nshizeko nyinshi k'uburwayi bw'uwo mushiki wacu, ariko kumbure nitwabona atagikozwe nk'uko dusanzwe turindira ababijejwe bakabanza gukemura ibibazo, niho tuzogaruka rero tukagira icyo tuvuze. Murakoze.